aravuga Arsenal uvuga ngo Yohana Baraka wa akina kipe ya Atletico de Madrid hakaza izina ya Arsene Becker kamukurikiza hakaza ya David Raya ndakeneye bwana Patrick kino kintu cyo yavuze yuko bamubaza ati mbega bagaridiye kuri batatu ubona bameze neza gusumba andi bagaridiye kugeza muri kino gihe kugeza muri kano kanya akavuga ati Yohana Baraka ndamugizwe wa gatatu akazana ati Arsene Becker akazana witwa David Raya kino kintu cyo yakivuze mbega turavye performance z'abaki batandukanye bako bakina mu migwi itandukanye ndavuga cyane cyane ku mugano buraya n'ahandi hatandukanye aya mazina yarakwiye kubaza imbere kumva David Yohana Baraka wa gatatu Arsene Becker kazana David Raya kino kintu witwa novuga ngo atikizina rya novuga ngo THIBAUT COURTOIS yavuze uremeye nawe canke nawe hari ukuntu bayavuze akabivuga mu majambo novuga ngo yigo cyane cyane novuga ngo yamaranga mutima uno THIBAUT COURTOIS amajambo yavuze uza kuyavuga kwikina ko bano bagarishije kuri batatu uza kuvuga ko ibibanza biba bikwiriye cyane abandi bagaridiye uri koraba ko rigenza neza ku mugano wa buraya bari bakikuza muri nazina binabaye ngombwa ukashiyamo niza rya wibone nako na THIBAUT COURTOIS nyine ubwiyo aya rwambere nambere mu vyavuze yamanje kuvuga ngo je ndikuyemwo yaza imbere yabo yamanje kwikura mbaravuga ngo je sindimo ntimushiremo hanyuma nivyo yagerageje kugira andi navuga amazina avuga gyatandukanye John Black wa Atletico Madrid David Raya wa equipe ya Arsenal ero mugabo witwa Alisson wa equipe ya Liverpool ubwo ni ibintu byinshi nogaruka ko kugira ngo mvuge ngo ninde munyezamu mwiza ariko je ku bwanje bwa mbere na mbere kamvuge ngo sishobora guhaririza THIBAUT COURTOIS kuvyo yavuze kuko ni ku ruhande rwiwe niko bibona mugabo sinovuga ngo nibo banyezamu ameze neza muri ino saison par exemple ngarutse nko ku gasore kitwa Luis Junior gakire muri equipe ya Villarreal n'akanyezamu nibaza ko kugeza akakanya niwe munyezamu wa mbere mwiza muri Liga Santander ubona ko mu nkino 9 amaze gukina muri iri higanwa amaze gutsindwa ibitsindo 4 gusa rero harayandi mazina meza ariko aritwara neza muri kano kanya muri mu mashampiyona agiye atandukanye yoza sana meza kuruta iri zina novuga ngo ryaba David Raya kuruta iri zina ryaba Arsene Becker kuruta n'aba THIBAUT COURTOIS n'abandi bagiye batandukanye mugabo ubundi byo THIBAUT yavuze yagerageje kuvuga amazina y'abakinyi we ku ruhande rwiwe yumva nka beza bivanye n'ivyo yipfuza kumva navuga ko par exemple ngerageje nko kora nko muri Premier League je David Raya bwa mbere na mbere kandamuzane meze nko utondeka yego nivyo THIBAUT COURTOIS je no muzana imbere kugeza akakanya mugabo David Raya no mugira wa kabiri ndamwemeranya nawe uremenye nawe ego muri Purusa David Raya ndemeranye nawe ore munyezamu wa kabiri David Raya no umunyegori mwiza kugeza muri kino gihe impamvu ndabivuga sinabivuze kubera ngo ari muri equipe ya Arsenal oya ukuvuga ivyo karerekana ego navuze kajya gasore ka Luis gakina muri equipe ya Villarreal mu nkino 9 gusa kamaze gukina kamaze gutsindwa ibitsindo 4 gusa yako nawe THIBAUT COURTOIS twamaze kwinjiza 11 mu nkino 12 maze gukina ino saison inkino 9 ibitsindo 4 kamaze 12 ibitsindo 11 kwa THIBAUT COURTOIS ariko wumve ngo performance hari gihe zishobora kuza bivanye na equipe umuntu arimwo na challenge umuntu ariko ahura nazo ariko ndavuga kuri Villarreal kuno munsi nimba tukurumva umukinyi nako kano kanyeguri ka Villarreal katako karabona ni kubera equipe gakinira ahubwo jimpamvu zinatuma none akazana n'imbere yaba ba THIBAUT COURTOIS nuko resistance y'ibyo gashobora kuzonyereka bimeze gute kugeza akakanya niko kanyezamu gafite ibyaro byiza mugabo so umunyezamu mwiza kanatsina n'amamace amaze gukina ni La Liga Santander THIBAUT COURTOIS twamaze gukina za UEFA Champions League ariko ibi byose narinda bivuze kugira ngo ndakwereka ikindi kintu nari ntoye nka specialite ku mugabo witwa David Raya wa equipe yitwa Arsenal uwo mugabo navuga ko kugeza akakanya nibo munyezamu wa mbere mwiza kw'isi mu bijanye nibimaze gukogwa kugira ngo arinde izamu giwe amakrine ushizemo kano kama clean sheet n'ibitsindo bikora mutsindwa uravye na defense abafise kugeza mu kino gine nyine hanyuma jewe David Raya impamvu ndamuzanye muri kino kintu nuko Raya mu nkino zigera kuri 11 amaze gukina ino saison mu mahiganwa yose amaze kwinjizwa ibitsindo bitarenze 5 ari muri equipe yitwa Arsenal eko amaze kwinjizwa ibitsindo bitarenze 5 aha ni mu mahiganwa yose hamwe inkino 11 toute competition confondue amaze kwinjizwa ibitsindo 15 gusa ivyo bitsindo ni bibiri yinjijwe bakina na Sandarang
muri weekend iheze harimwe navuga n'igitsinda yakinye yatsinzwe bakina na equipe ya Newcastle United kimwe yego hajya mbe hari ikindi gitsinda amaze gutsindwa uno David Raya batsindwa 2 na ubundi ntuzi ko yaciye inkino zitari zike equipe itwara United yatsinzwe itsinda bavuga ngo atugeze kumenya n'uwitwa uno Pepe ko yigeze kuvuga ati mbega ni ryari tuzobone equipe itwara United itsinda igitsinda kuvuga baganye ngo abwo ni byari de partout na Sunderland match ya mbere yakunganya muri Ligue des Champions muri Ligue des Champions yabanganije nibuka iyo banganije Sunderland de partout banganije na Sunderland biri ku partout muri Premier League Champions League ho ntaratsindwa igitsinda yego uravye uza gusanga ibitsindo mu bisanzwe igitsindo ca mbere yacinjijwe bakina na equipe ya Liverpool batsindwa kimwe ku busa banganya na Man City 2 nako kimwe ku kindi biba 2 batsindwa kimwe nako 2 batsinda 2 kuri kimwe equipe ya Newcastle United byumvikana ngo yatsinzwe ikindi gitsindo kimwe biba 3 nibi bitsindo bigira kuri 2 yatsinzwe na equipe ya Sunderland bice bikura ibitsindo bigira kuri 5 urabona neza ko ni munyezamu mu byukuri amaze kuzuza inkino 11 atazi ikintu citwa gutsindwa ino sezo mu match 15 amaze gukina uravye mu gihugu ndetse navuga ngo no muri equipe ya Arsenal umunyezamu atabitsindo birenze 5 mu nkino 15 amaze gukina screen sheet 11 rero je kubwanje navuga ko nimwe mu banyezamu beza mu ihiganwa rya mbere gitwa Premier League aha kandi sinoshira hanze abandi bakinyi beza babanyezamu nk'umugabo witwa Gianluigi Donnarumma asanzwe akina equipe ya Manchester City kugeza kakanya ubona ko nawe nyine nimwe mu banyezamu bameze neza cyane gose ino saison muri equipe cyane ya Manchester City nubwo we wamaze kwinjizwa ibitsindo bitari nabike cyane ariko uravye muri rusange no mu nkino amaze gukina equipe nationale urabona ko nimwe mu banyezamu bameze neza no munyezamu amaze gutsindwa ibitsindo bigira kuri 7 akaba amaze kugira clean sheet zigera kuri 6 ariko hari n'undi munyezamu witwa Emiliano Martinez asanzwe akina equipe ya Aston Villa ni equipe itari nini muri Premier League kubera ko kugeza kakanya ugerageje kuraba Aston Villa hane hagaze muri championnat yabo ya Premier League ku rutonde yihagarariye mu kibanza ca 6 ariko uno mugabo numwe mu banyezamu amaze gutsindwa ibitsindo bike muri rino higanwa rya Premier League kubera ko amaze kwinjizwa ibitsindo bigira kwindwi gusa mu nkino zigera kuri 9 amaze gukina rero ce ku bwanje navuga ngo rutonde rwa THIBAUT COURTOIS uwo yahereye ko namwemeye mugabo yakurikije sinabemeye nuvuga ngo uwa mbere yavuze David Raya arakwiziza Alisson Becker hamagiro gatatu atakwiziza nuvuga ngo uno mukinyi azwi ku izina rya Yohana Oblak akina equipe itwa Atletico Madrid Yohana Oblak naho nozana harandi mazina tusha kumva nka Donnarumma tusha kumva n'indi zina kanaka ego kabisa dufate nk'uburorero dufate wavuze witwa David Raya cyane equipe Arsenal ko ari izina ryewe rya mbere rishobora kuba rivuga ngo niwe mugaridi wa mbere ariko ukagenda kuraba iyo hageze muri equipe nationale ya Espagne haza United nta n'umwanya ariwe munyegori wa mbere afata ku mumenyereza yitwa nde Luis de la Fuente nta n'umwanya bavuga ko je nk'ivya de la Fuente ubwa mbere na mbere de la Fuente arahitamo umunyezamu mugabo sinibaza ko apfa guhitamo umunyezamu mwiza gutyo nyene kubera ko de la Fuente warondera umunyezamu ahubwo ashobora kumufasha kwihuza n'abandi bakinyi bakinana nabo muri defense uwo munsi akinisha Martinez Zubimendi nako akagasore kitwa muri Espagne mu Baroja muri defense yiwe akinisha uno ni Garcia uno munsi arakinisha ku Barca ni Tolento muri defense centrale muri defense centrale kwa Espagne harimo ku Barca na Ruben Makine equipe ya Atletico Madrid no kuvuga akinisha Renorma gakinisha n'umugabo witwa Pau ku Barca yego hanyuma ikintu ca mbere tuzi neza nuko uyu mugabo bita Renorma ntiyakinye muri Athletic Bilbao yakinana na ahubwo yakine kwa Sociedad muri La Liga Santander akaba afise Pau ku Barca akinisha muri Liga Santander kandi hanyuma kandi navuga akaba afise n'abandi bakinyi bagiye batandukanye par exemple nk'umugabo witwa Aymeric Laporte yahora akina muri Bilbao kandi sinanaka kanyani yakina yanakinye no muri rukino bangane na kipe ya Turiki harimo uno mukinyi nyene asikizina ya Afrika ndagutore nk'aba defenseur yatumye ko mwino sezo yatumye ko kukarakina muri Chelsea atuma ko Loreta akina muri Atletico Pedro Porro akina muri Tottenham Gilmard akina muri equipe ya Bayer Leverkusen Dani Vivian akina muri Bilbao Laporta muri Bilbao na Kubarasi muri Bilbao Dino Jason bari bamukuyemo hanyuma ugeno ndabire abakinyi benshi akinisha n'abakinyi bakina muri La Liga Santander
ugacuja kuraba kandi ku rundi ruhande ugasanga football bakina ni football iza kuhuzwa na football iza gukinwa muri izi ekipe zo muri La Liga Santander zo muri Espagne kuko ni football yo muri Espagne n'umukinnyi ariko yitwara neza navuga muri La Liga Santander. Hanyuma umugabo yitwa Unai Simon n'umunyezamu amaze kugira kahise kanini muri ekipe nationale ya Espagne kubera ko yabakiniye kuva ku myaka 16 ndetse asami Espagne imyaka ishika kuri 3 ndavuga kuva 2021 none kuva 2020 tugizwe muri match y'abakuze ndavuga akina match zigera kuri 3 hanyuma abandanya akina kuva 2020 uyu mugabo yari muri ekipe nationale ya Espagne. David Raya nawe ni umunyezamu nawe nyene amaze gufasha umugwi iserukira gihugu wa Espagne anovuga ariko mugabo atigeze abana nabo mu bakiri bato. David Raya ubundaje muri equipe nationale ya Espagne muri 2022 nihatanguye gutumwa ko bwa mbere muri equipe nationale naho nyene yakinye match imwe 2023 akina match imwe 2024 akinye match 8 nivyo niho novuga ko yagerageje n'imiburi gukina match nyinshi muri zino nkino zozo zubu nta match nimwe akinye. Novuga ko bwa mbere na mbere Unai Simon amaze gukora byinshi muri equipe nationale kandi yigera batahaza. None kubera ko gumuhindagura David Raya ntigeze abana nabo mu bakiri bato. Je novuga mu bakuze gusa. Eske urakeka vyoroshe gupfa kumushira mu izamu ya equipe nationale kandi ufise umunyezamu yamakina kandi akitwara neza. Biragoye kumwinjirira ko uwo munsi dushobora kumva ngo Grimaldo ariko arakina neza aritanga mu buryo budasanzwe mugabo gucuza ugakina mu kibanza ca Marc Kuhela biragoye. Rero je kubaye novuga ko bwa mbere na mbere ikintu gituma David Raya dakina nuko asanze umunyezamu bimenyereye w'umurambe mw'iryo zamu ya equipe yitwa ya equipe nationale ahamenyereye ariko aritwara neza ariko ugerageje kora mu bijanye n'ivyo akora mu kibuga eske no munyezamu wa mbere mwiza. Amaze kwinjizwa ibitsindi 22 no sezo mu nkino 16 amaze gukina. Etsindo ni vyinshi. Amaze kugira clean sheet 3 muri equipe ya Athletic Bilbao. Equipe iwe ya Atletico Bilbao kugeza akakanya uravye ku rutonde rwa La Liga Santander ihagaze gute ukaraba eske yo barimwe muri equipe zitanga icizere cyuko zoba ziri mu munyezamu wa mbere mwiza. Ni equipe ya Athletic Bilbao ihagaze mu kibanza candwi hanyuma mwico kibanza candwi nyene kabeharanye igitsindo equipe ya 10 yitwa Deportivo Alaves tagitsinze heranye. Rero je kubaye navuga ko ubwa mbere na mbere Unai Simon numwe mu banyezamu bazi gukominikana nabana ba defenseur biwe kandi kanatsinda mu vyakora muri equipe nationale ya Espagne urabona ko arizegwa cyane n'umumenyereza nico cizere cyonyene David Raya buzando. David Raya yabaye meilleur joueur wa Premier League muri sezeheze ndetse niyaheruka niwe yari yabaye meilleur gardien. Rero je kuba simbona ko yozi nyuma ya Unai Simon je ikoreshwa cyane ryo no mumenyere n'umunyezamu Unai Simon novuga yuko rishingiye kuri ancienneté ye asaba afise muno mu gwiserukira gihugu wa Espagne ko yogeje kurabana nabo mumenyereza wenyene amaze igihe kirekire muno mu gwiserukira gihugu kuva mu mugo akiri bato hariya kuva 2013 akinishwa muri U16 ucuza na David Raya mu 2021 oya bigoye cyane gose biragoye ariko nibisobanura ngo nuko ari mwiza cyane gusumba David Raya. Jenda nizera ko David Raya ntiyakinishwe muri equipe nationale ya Espagne muri 2024 nkino 8 yejejwe ibitsindo bingahe David Raya ubwo yakinishwa muri equipe nationale ya Espagne muri 2024 David Raya ari mwizamu ya equipe nationale ya Espagne hino zigira kuri novuga 8 yatsinzwe ibitsindo bitarenze 2. Witwa David Raya yatsinzwe ibitsindo 2 gusa mu nkino zigira ku 8 yakinye. Rero ubwo sinzi birashoboka nivyo ko ashobora kuba adahitwamwe n'umumenyereza kubera impamvu kanaka ariko je ku bwanje David Raya yamari hejuru cyane bino munyezamu yitwa Unai Simon. Hanyuma ngerageje gutondeka nka batatu ba mbere je ku bwanje numva nsa numva kuri kino noko inyuma ya David Raya mbona kumenga hoca haza umugabo yitwa Gianluigi Donnarumma nabonye n'umunyezamu akunze guca muri challenge zikomeye cyane gose muri equipe ya Manchester City kuramwe imipira idasanzwe ikomakomeye umugabo afise igihagararo ciza umugabo akomeye ameze neza cyane gose. Rero David Raya no muzana mu kibanza ca kabiri mu banyezamu beza hanyuma munyezamu wa gatatu nako uyu mugabo no muzanamo umaze kuzana David Raya urakurikiza uwitwa Donnarumma
harasigara indi zina shika kuri rimwe. Ego hanyuma ngerageje kurondera ngo ninde munyezamu mwiza kugeza aka kanya muri kano kanya nyine akitwerema pana vya bindi byo gufadikanya ngo yarabaye mwiza kera ngo dukeneye ivyuno munsi. Oya by'uyu munsi nyine kugeza aka kanya je ko bwanje umunyezamu no kwita mwiza ni kano gahungu gasanzwe gakina muri equipe ya Villarreal agahungu kaka Brazil gafite imyaka 24. Yego kabisa kameze neza karakura muri mipira ukimvira eske uyu mupeti bimeze gute karakura muri mipira vraiment y'ubwoba nkavuga nti umunyezamu akwiye ariko arirondera ategezwa kubikorera kugira ngo rero aha simvuze ngo abanyezamu beza gutya oya mvuze umunyezamu ameze neza kugeza aka kanya kagango kitwa Louise karabarenze bose ariko uvuze ikintu cyo kuvuga ngo umukinyi uvuga ngo ameze neza no munsi ko yavuze umukinyi wa mbere ku isi umunyegori umutwe tuvuga ko uno mwana azi kwizajya Rusi Junior myaka 40 y'umunyegori wa mbere ku isi nibaza gutora umukinyi wa mbere bivana n'ivyo bayisunze muri rusange ashobora kuba witwa wewe THIBAUT COURTOIS twavuze neza ati umunyegori wa abanyegori ba mbere ku isi muri kano kanya oya ubunyene muri kano kanya dufate n'inkasizo y'uno mwaka cyangwa dushiyemo bona shaka na sezo je ningume ko niyumviye dufate mu myaka nki uno mwaka urimwo hariko harimo n'undi mwaka no nkasizo irarangiye kanatsinda uretse yuko uza ugahitamo umunyegori wa mbere ku isi no munsi nizera yuko utegeza gushingira ku biharura bafise muri rusange ushobora gusanga hari abanyezamu benshi uno munsi usanga bamaze gukwiza nk'inkino zitari nke ariko ugasanga ibiharo vyabo ni vyiza na cyane cyane kuga nkuko muri La Liga no Louise reka ndakwereka uranyumva ariko ikindi nanje je kubwa nica shingirako ndaraba n'umugwa wa ahantu uhagaze kibanza urimo hariya umugwa wa ahantu uhagaze kibanza urimo n'ubufasha bwawe ufise muri uwo mugwa kugira ngo wisange muri ico kibanza cyiza ino Villarreal yo ya Louise y'uno mwana w'imyaka 40 ifase kibanza ruvango cya gatatu muri La Liga n'amanota navuga ngo 26 kibanza cya gatatu muri La Liga aho imbere yabo hari umugwa Real Madrid ubona ko urafashwa cyane n'ubufasha bw'uno munyezamu wabo ndavuga ati THIBAUT COURTOIS ufashe kibanza cya mbere ja muri Premier League hariyo umunyezamu novuga ati mwiza karagira ama clean sheet menshi cyane uno David Laya umugwi usanga uhagaze mu kibanza cya mbere ese wombwira gute kano gasore ko mu Villarreal kuko koza kakaba ka mbere je ku ruhande rwanje mvuze ngo ninde munyezamu mwiza kakanya Michel Zami nivyo equipe yiwe ntihagaze neza pe imekana cya gatatu hariya muganda kubwije ukuri je umbwiye ngo mbwira umunyezamu wa mbere mwiza ameze neza kakanya afise ibintu byiza uyu mugabo yitwa Louise Junior ndamushira imbere bivaye n'ivyo ikarekana kuno munsi yuso tubiva ko tugenda twinjira mu yandi makuru mu majambo make tuvuga impamvu ndakivuze gutya nagoma undabire match zigiye zitandukanye mu kinyatakinye muri equipe ya nako muri equipe ya Villarreal match atakinye zabaye inkino zigera kuri zine ariko ugatebe kabasubirira abandi urukino rwa mbere rwabaye urukino bakinye na equipe ya Sevilla batsinda ibitsindo 2-1 urukino rwa kabiri rwabaye urukino bakinye na equipe ya Juventus banganya ibitsindo 2-2 urukino bakinye na Real Madrid batsindwa 3-1 ari ku gatebe urukino banganije na equipe ya Villarreal nako ya Real Betis banganya 2-2 naho nyine ari ku gatebe no kuvuga nta rukino na rumwe atakinye equipe ya Villarreal yigeze ishobora kurinda izamu giyiwe ryayo hanyuma ugeno ndabiri inkino nta rukino na rumwe equipe ya Villarreal yakinye gatsinda uyu mugabo ngo ntashikane n'imiburi amanota 7 aronse uretse match bakinye bakatsinda ibitsindo 2-1 na equipe ya Osasuna andi izindi match zose n'imiburi buri umukinyi yaronka amanota agera kuri 7 rero nivyo bintu je ku ruhande rwanje ngaruka nkavuga ngo uko biri kose niwe munyezamu wa mbere mwiza ahagaze neza afise performance nziza n'amanota meza akina kuruta abandi banyezamu bose ndiko ndabona ku mugabane wa Burayi Houston tubiva ko tugenda tuja ku yandi makuru akaravugwa ubwawe twavuze abakibatandukanye twavuze witwa David Raya Patrick avuga ati David Raya niwe mukinyi novuga ngo yozana nkihanze imbere akazana ati witwa novuga ngo azi ku izina rya Arsenal nako uno munyegori asangwa akiniye equipe yitwa Manchester City azi ku izina novuga ngo rya Donnarumma aravuga amazina atandukanye ariko aza kuba avuga izina novuga ngo wowe numva ko wanashaka mutana rihurije ko izina rya Louise Junior uno mu Brazil myaka 24 na centimeter 1 na 92 uno munsi nawe tuvugiye kuvuga amajambo make
tuvuge ko abanyegori boshobora kuri kuravuga nawe uza kubamenyana n'ubutwara uvuga ngo THIBAUT COURTOIS ko yavuze ati ndaza kuzana Yuane Obrake keza cya gatatu ndakurikiza Alisson Becker uwambere ka David Raya amazina atatu ya mbere kw'isi ugeza muri kano kanya ubona ariko arigenza neza ku mugana w'Uraya binabaye ngombwa banashaka barashaka kuzana na Williams akina mu gihugu ca South Africa uno munsi we tuvuye yuko batatu ba mbere we ku bwawe uza ko wemenya n'uwitwara uvuga ngo THIBAUT COURTOIS uvuga ngo amazina atatu ya mbere mba mbona ati jewe nikuyemwo mugana nawe yikuyemo shize bakana wo gutwenga uvuga ngo nawe nyene yishizemo ko ari mu banyegori ba mbere mugavuga ati batatu ba mbere je ntarimwo ni naka batatu ba mbere nawe ku bwawe uremanya nawe novuga ati je ku bwanje nisunze vya THIBAUT COURTOIS nyene ndanamukuyemo nkuko nawe nyene ubwiwe yikuyemo ubundi nta mukuyemo no muzanamwo ariko ndaramukuyemo nkuko nawe nyene yikuyemo je bwa mbere numva ko no harira canke no pinga nawe cyane nivyo shoye gutora ndetse no napinga nivyo Patrick yashoye kuba naratora hariya nubwo mu nyuma kazana kano ka Junior ko muri Villarreal ariko ubundi je mba numva ko ubu munyezamu wa mbere muri kano kanya ntashingiye ku biharuro gusa burya ibiharuro bishobora kuba viza ugasanga ivyo biharuro ntaco byafashije umugwa wawe nizera yuko umunyezamu je ku bwanje nogira nka mwiza nugi ibiharuro vyiwe byagize ico bikora ku bufasha bwo mugwi wiwe muri rusange ariko ubundi Jemba numva ko notora umunyezamu wa mbere cyane asanzwe nasamira umugwi wa mbere hari muri Premier League muri Arsenal wito David Raya no mugira wa mbere kanatsinda muri kano kugeza muri kano kanya afise n'inkino nyinshi afise ama clean sheet menshi cyane usumba ngira kumbure buri mukinyi wari wo wese garuka kandi nogenda no munyezamu novuga ati Donnarumma wa Man City Man City Donnarumma je no mugira wa kabiri wa gatatu nkaza nkatora umunyezamu yitwa Yann Sommer wa Inter de Milan nuko kabisa bimeze Yann Sommer wa ekipe yitwa Inter de Milan wogira nimero ruvaho ya gatatu tuva kuvya THIBAUT COURTOIS yavuze ariko tugenda ndatunabirangiza ko tubabwiye amajambo yavuze bashaka kuri LAMINE ariko nibaza tuza kubiva ku ibintu birebire kuko dufite n'abakuru atari nuvuga ngo make nuko kugeza muri kano kanya novuga ngo witwa THIBAUT COURTOIS yavuze ku mazina yitwa LAMINE aho bigaragara ko kugeza muri kano kanya novuga ngo yagiye kuvuga amajambo akomeye avuga kuri El Clasico ko rakina El Clasico novuga yabayemwo akavururu gatandukanye yavuze amajambo avuga ati namubonye ariko avugana na Carvajal kandi natwe iyo twumvise ikintu gidutegerezwa kugira ico dukoze nkuko nabivuze yaravuze ibintu amera nk'usutse agapiripiri mu rukino ati kandi ati rimwe na rimwe turavuga ibintu hanyuma tugasigara turibaza ati ko bitari bikenewe aravuga ati LAMINE yavuze ikintu cyatumye match iba umuriro kandi rero n'ibimenyesha makuru vyaciye bironka aho bifatira ati ndibaza yuko yabaye El Clasico nzima kandi rimwe na rimwe tuba dukeneye ikirere nka kijya muri sezo iheze twatsinzwe inshuro zine kandi ndibaza yuko vyari bikwiye kuko tugarukana inguvu Barca n'umukeba dutegerezwa guhura nawo kandi mu gihe cyose badutsinze ntibigere batwubaha ati ndibaza yuko atangorana ihari na LAMINE ati ibintu bikunda gushika mu kibuga ariko hanze yaco nta ngorane nimwe iba ihari nimba ejo duhuye na LAMINE muri restaurant nzomuramutsa ndibaza yuko atangorane nimwe ihari hagati yacu ni ibintu bikunda gushika mu mupira w'amaguru ariko nkuko nabivuze ivyo yavuze vyatumye bidutera inguvu kuri twebwe vyari mvingira akamaro kuronka ikidutera intege ati El Clasico yamara ikintu giterana inguvu ariko rimwe na rimwe kumva ibintu nk'abijya vyongera inguvu zo kurundi rugero THIBAUT COURTOIS ku majambo ashobora gushikiriza ariko arabazwa n'ibinyamakuru bitandukanye ku bijanye n'umubano ndavuga ati hagati yiwe ndetse n'umwana kiri muto LAMINE bivanye na action zashowe kugaragara ku rukino kwa El Clasico ndavuga ati Jesse noja kure cyane nawe nivyo ashoboye gusigura kuko ibibera hagati mu kibuga canke ibibera mu rukino kenshi bikunze kuba binatandukanye n'ibibera hanze y'ikibuga ni kenshi twakunze kuba tubona abakinyi batandukanye ugasanga mu kibuga ko barashamirana ugasanga ba Sergio Ramos hari ukuntu bariko bakinana nabi Messi ukumva ati bagize inyuma y'ikibuga bari mu binyamakuru kumva kubwira ati nta bundi buryo bwo kuzibira Messi buhari ariko bijya n'ibice bitera uruhagara canke kutumvikana hanze y'ikibuga duhuye hanze y'ikibuga toramukanya ndetse kanatsinda tukanayaga tukanatera inkuru mbere ni na kenshi twumvise yuko bano bakinyi basanzwe bavuka muri Espagne kenshi turumva guhangana hagati ya FC Barcelona ndetse na Real Madrid ugasanga ba Gerard Piqué ba Jordi Alba ba Busquets ari ukuntu
bahuriye mu kibuga kunze kuba imishamirano na ba Ramosi n'abandi bakinyi batandukanye na ba Piore ukibaza ati mbese abakwasi bahurira mu guserukira gihugu ntibizova bitera uruhagarara ariko ugasanga muri equipe nationale ivyo bitandukanye nibibera muri El Clasico bahuriye hanze y'ikibuga ibihabera bitandukanye nibibera muri El Clasico nizera yuko rero amwe mu majambo THIBAUT COURTOIS ashoboye gushikiriza hari mwe mu kana kazi kunze kugaragara mu kibuga ugasanga bivanye n'ukuntu muhuye muri abakeba amwe mu majambo haraba ibintu by'amajambo kugira ngo ushobore gutuma mugenza waba muri condition mbi ushobore kumwonora mu bijanye na psychologiquement kugira ngo bikunde ahantu ushobora kumufatira neza vyoroshe ariko ugasanga hanze y'ikibuga n'ibintu bimeze neza urukino rugitangura twarabonye Vinicius Junior yegerana na Lamine Yamar ugasanga bako barayaga bako bagwana mu nda ariko urukino nyuma yo guhera ugasanga habaye imishamirano ariko nibice bisigura ngo nugwanko gwagiye kuba runavuka nizera yuko rero amajambo ashikijwe na THIBAUT COURTOIS arimo kuri nko ku bice 80% kubera yuko ibibera mu kibuga n'ibibera mu kibuga n'ivyo twarabonye Lamine Yamar ubona ku mbuga za